ijambo ry'Imana kandi Imana ihabwa icubahiro bw'akanya iduhaye twese kugira dusangire amajambo y'Imana. Inyigisho ivuga ngo ni ugutahura nyako ku buntu. Ugutahura nyako kwiki? Une bonne lecture de la grâce de Dieu. Ugutahura nyako ku buntu tubisanga mu cete Paulo yandikire Tito igice cya 2 umurongo wa 11 kugeza kuri 13 niho dusanga ayo majambo. Tito ni tite mu byo birafatanye. Tito 11, 12 na 13 hari amajambo meza tubwira gute. Tito 2, 11, 12 na 13 hari ano majambo avuga ngo uko ubuntu bw'Imana bwatuzaniye gakiza. Kuko ubuntu bw'Imana bwaserutse abantu bwaserutse buzanira abantu bose iki? Byatunganye hajya ku byuma 11 hasubiza kuri 11. Kuko ubuntu bw'Imana bwaserutse buzanira abantu bose iki? Agakiza. 12 butwigisha kugira ante? Kwikunkumura kugira umurikura kumuriye uko tubaha Imana kandi ngo twikunkumura no kwipfuza. Ibyo byuma birumvira mu izina rya Yesu. Kwikunkumura kwipfuza iby'isi bukatwigisha kwama tudahugumba tugororoka tubaha Imana mu gihe ikihe? Iki nyene haniho haiga umuntu agorerwa mu gihe ciwe. Mu gihe cya none 13 twitega ivyizigiro vy'amahigwe no kuzoseruka ku bwiza bwa Yesu Kristo. Niwe Mana yacu ihambaye niki? Numukiza. Amen. Haleluya. 14 cyatubanariza amajambo avuga ngo yaratwiguze kugira ngo aducungure adukuye ko ivyo twagabitanije. Haleluya. Kandi ngo yihumanure ubwoko ngo babe icibare ciwe bagwanishaka bw'ibikorwa vyiza. Imana ihabwe icubahiro. Iyo tuvuze ijambo ubuntu ni ijambo rivugwa mu buryo bwinshi mu ndimi nyinshi. Mbwa turi muri Bibiliya turavuga ubuntu buhagaze ku kuntu Imana mu rutonde rwayo yakijije umwana w'umuntu yananiwe kwikiza. Yesu ahabwe icubahiro. Haleluya. Mu gihe iyo umuntu agiriye ubuntu ngo amuhaye akazi atacyansavye, ngo amuhaye amahera atanyabitse inyungu, ngo agiriye ubuntu atakintu na kimwe nigeze ndamufasha, ngo ngiriye ubuntu. Ngo ngiriye ubuntu me lift. Ngiriye ubuntu ngurana amafaranga. Ina majambo y'ikirundi bisigura ngo amuhaye ibintu hari imbereye. Rero ijambo ry'ubuntu mu buryo bw'ivy'Imana cyangwa mashenge cyangwa mu bigisha bijambo ry'Imana ryagiye riraza ritahurwa ugutandukanye ku buryo bamwe ryabaremye muri bice. Uzokuma bamwe bavuga ngo ujya muntu yigisha inyigisho z'ubuntu, ujya muntu ivyongo byose n'ubuntu, aho kandi kuma ngo uriya nawe mujye yigisha ivyagezwe. Ukibya none bose basomera Bibiliya imwe, kumwe bamaze kumushira ku ruhande uyundi ku rundi gute? Ariko ndagenda nkubwire Bibiliya ivuga ubuntu, ivuza umuntu, ibivuze Kristo Yesu. Imana ihabwe icubahiro. Yohana igice cya 1 wa 6, Yohana 1:6 hari amajambo avuga gute? Yohana igice cya 1 ubutumwa bwiza bwa Yohana, mbabarire, ubutumwa bwiza bwa Kristo nkuko bwanditswe na Yohana igice cya 1 16 hari amajambo meza amuvuga ko ariko aravuga ukuntu ameze amurabiye igihe aziyemo yavuze ngo yasihajya kweri. 13 atubwira ngo kuko ivyuzuye muri we ibibogaboga muri we. Haleluya. Nibyo twahawe ko twese n'ubuntu bugeretswe ku bundi. Ibibogaboga kuri we ibiri mu mutima w'Imana nivyo yaje ahereza isi yuzuye umuruho wo kurondera agakiza
hisunzwe ibyagezwe bya Mose. Yaje asanga abantu bararushe, bari muri systeme legalistique, systeme méritoire, bari korondera kwemerwa n'Imana, bitije ibimazi Mose yababwiye gutanga, bitije kurondera gukurikiza amategeko menshi kandi abagora. Ariko Yesu arazawe aca aripresenta à la place des sacrifices z'ibikoko. Mu kibanza cy'ibikoko niwe yaje akikugenda kumusara kubambwa. Yohana karavuga ngo uyo muntu yaduhaye ibiri muri we, ara bimwe bisesekara, bimwe bimuzuye, ariyo mahoro, ariyo munezero, arizo mbabazi, ariko kugororoka, ariko rukundo, bijya ngo bimuzuye nivyo yajahereza isi, ngo yaduhaye ibimuzuye. Naye majambo rero Paulo agerageza gukomeresha Tito, kugira Tito nawe abwira ishengero ati ubuntu bwaramaze guseruka. Bumaze guseruka rero ntibwazanye mwidegembye gukora icyaha, ahubwo bwazanye ubushobozi bufasha abantu kwikura ko icyaha no gukunda iby'isi. Yesu abwe icyubahiro. Haleluya. Ni ukuvuga ngo ubuntu rero buriko bararonka insiguro yabwo idafata abantu ngo yaciremwe ibice, ahubwo ni inyigisho yerekana ingene umuntu akwiye kwakira icyo gikorwa Imana yakoze kivuga kuri Kristo Yesu n'icyo yakoze ku musaraba. Imana ihabwe icyubahiro. Nicyo gituma ikintu cya mbere gituma dutahura ubuntu bw'Imana neza, une bonne lecture de la grâce de Dieu, itoza guhera gutahura ngo ubuntu bw'Imana bwaje gukora aho inkomezi z'umuntu zananiriwe mu kwikura ku rubanza rw'ibibi yakoze. Ubuntu bw'Imana bwaje gukora icyananiye inkomezi z'umuntu mu kwikura ko urubanza rw'ibyo twakoze. Bene data, ndizera ngo mu kintu cya mbere kiremeye umutima w'umuntu samadeni ni kumva ko mu gihe yopfa atogenda aho Imana iri. Kumva ko cyane cyane abantu bariko batogwa ingwara zo mu zabukuru cyane nayo badakuze, mugaka ari ingwara bavuga ngo ikunda kwica abantu, akumva umenga iyi ngwara yashaka kudakira. Ikintu cya mbere yumvira ati mbega nzoca ngenda. Muze muri abantu bose baherekeje bari ku mpanda babahoze, nuko ntiworaba baragenda ukamenga baciye bugufi impande ye wagiye, bacagenda bagacafuva impande y'abasigwa, urupfu rwabegeranije bose kubera ikate nta uzi ko atagenzo cyangwa nkurikira. Urugutahura ubuntu bw'Imana uhera gutahura ngo sishoboye kwikiza, nibikunda niyo nogerageza gukora vyiza hari bibi nakoze vyotuma ntemerwa n'Imana. Niyo nogerageza gukora vyiza hari ivyo nkura kuri Adamu nkomokako. Jewe kabuntu umundi ngo ninda n'indesho, jewe sishoboye kwikiza kiretse Imana ubwo ari inyikirije. Imana ihabwe icyubahiro. Hajya niyo hari ibanga. Iyo ugomba kuvuga iti Imana ni nyabuntu, banza ubone ko yaguhariye ibyaha. Gushika birivuga ngo niyo umuntu ngo yibagiye umuhagire w'ibyaha byiwe ngo acacika ingumba, aba sterile mu gihe bisigurike, ntabagifise ishimwe, ntabagifise aho yubakira ubuzima bwiwe bw'impemu, aba yatakaye muri repère Imana igomba ko umuntu atahuriramo. Le pardon de péché. Nico gituma ubona Paulo abanza kuvuga iryo jambo. Imana ihabwe icyubahiro. Umurongo wa 4 muri icyo gice icyo gitabo nyene cya 4 batubwira ngo ubwo buntu bwaraserutse, bisigura bwari babanje kwitegwa. Isezerano rya kera ryose abantu bari ahantu barondera Imana mugabo badashobora kwironka neza ngo bagire ubucuti bwabo. Bari ahantu bakora ibintu byo gutanga ibimazi mugabo bakama bafise urubanza mu mitima. Kimwe mu bintu bintangaza ningene birivuga ngo baragenda gutanga ibimazi mu ngoro y'Yerusalemu bakanabitanga kandi ibyo buvuyemo n'amahera yo gutunga imiryango, ariko ngo bariko barahindukira ngo Imana yabarunkira kandi kaje kababwira ngo muri abanyavyaha naho muvuye gutanga ibimazi. Ni nka wori ideni bashaka gutelefona ati ya mahera ntayo twabonye ntiyashitse. Naje mumfuse niwe mwasuye kunyandika. Baragenda bagatanga izo nka, izo mpene, izo ntama, izo numa, bariko barondera ingene Imana yabakura ku ishavu ibafitiye kandi bikamera nk'ibihwamitswe, mugabo muri conscience zabo bariko barahindukira ngo bibutswa ngo muri abanyavyaha. Icyo tumakoresha n'amajambo ngo bumaze guseruka. Kubera iki? Hari igihe bwarondegwa mugege cyabwo n'icyari bwashike. Igihe bwaje naho ni igihe bwaserukanye na Kristo Yesu. Yesu abwe icyubahiro.
Haleluya. Ubuntu bw'Imana rero bwerekana ngo umuntu akizwa n'Imana ubwayo, ntakizwa n'ibikorwa vyiwe, ntakizwa n'ikintu na kimwe. Wotanga amafaranga, wogaburira imfuvyi zo mu gihugu cose, wokwitaho abapfakazi bose, wokwitaho abantu bahuye n'amaksida n'ibihuse bitandukanye, wogereza kwitaho abantu, wonagerageza gusenga incuro nyinshi ushoboye, ariko nagenda ahubwire ntushobora gufuta icyaha wakuye kuri Adamu, ntushobora gufuta ibyaha imwe mwagiye urakora, niyo byose tumwe mu twigoro dutumenga Imana yoshima. Ubuntu bw'Imana butanga no kwemera ngo umukiza wanje ni Kristo Yesu, kandi byamusabye umubabaro mwinshi, byamusabye isoni, byamusabye amakofe, byamusabye ingumu, byamusabye icumu rubavu, byamusabye kwambara ubusa, byamusabye kubwiga amajambo y'amacurirano, byamusabye gukengerwa, byamusabye guharanwa n'abambuzi. Aremera bya hagati y'abambuzi, aravyemera. Abariko barabikora yari afise kuvuga ijambo rimwe, isi kabamira, bikaba birangiye. Mugongo yagumanye umutima wiha Imana idaca ugwankunze, Imana iri juste. Amashimye ku Mana. Hari igihe kubera kumara iminsi muri Yesu umenga guharirwa ivyaha n'ibintu vya kera vyaheze. Votre relation, votre cheminement spirituel, kugenda nawe kw'Imana gukwiye kubakiye ngo nukuri intango yanje n'Imana yatangwe no guharirwa ivyaha. Ibindi vyose niwubakira kuri buruse waronse mu gihugu gitangaza, ukubakira ku nzu y'igitangaza, ukubakira ku modoka, ukubakira ku magara meze neza, ukubakira ku mwana w'imfura, ukubakira ku akazi kameze neza, iyo horaso yawe iri emotionnel, yuzuyemo ibishobisho, nta misi isigaje. Mugabo horaso y'umuntu n'Imana yubakiye kuri le pardon de péché, yubakiye ukuntu Kristo ariwe mucunguzi wenyene, iyo iri durable. Nifata abanyororo bakaguma bahimbaza Imana kandi baboshwe, nifata abantu b'intumwa b'Imana bagakubitwa, bakarenganywa, bakangazwa, bakabandanya bayikorera cyane kandi atana amahera bafise, bumva umuriro w'uko bahariwe ibyaha, nibwo butumwa bwiza. Imana habwe icubahiro. Haleluya. Abagalatiya 3:25-27 batubwira amajambo akomeye ngo Galatia 3:25 batubwira ngo ariko ukwizera ko kwaje ntitukiregwa niki? Ntitukiregwa n'umurezi. Kubera iki? Ivyageze byo kudusumereza. Hari ikintu bita urugogwe kibaho ku bikoko bagomba guca imiti ishinge cyangwa gukorera ibikorwa byo kuvura ibikoko, bagishira ahantu inka cyangwa ikindi gikoko cyakigenda gidafise ahantu kironka isaganirizo, kigenda kuko gifise kidashaka guhindukira, yinjiye ishaka gukata ijya gusohokera ahantu. Uko niki vyagezwe vyafashe umuntu bimuha koridoro gato adashobora kuronkeramwo intsinzi, mugabo abararindiriyemwo umwami wacu. Ariko akagenda abona yuko bigiye kugendana n'Imana, biragoye kubera iki n'amateko menshi. Mugabo ngo kukwizera kwaje ntitugihabwa amategeko aturemera, ahubwo tuhabwa kwizera icyo Imana yakoze, ko ari cyo kidushikana mu mutima w'Imana ikadukura ko ivyo twakoze vy'ivyaha. 26 yatubwira amajambo meza ngo mwese muri abana b'Imana. Kubera iki? Mumaze kwizera ntimukira Abisirayeli, muri abana Imana yavyaye bwa kabiri muri mwemu kubwo kwizera Yesu Kristo. Ntidushikanwa imbere y'Imana n'ivyo twakoze, dushikanwa imbere y'Imana n'icyo twizera, igaduha ku vyago bwa kabiri. Abantu mbona twabatije ntitwabata amazina gusa, ariko n'ikaraga muntu zawe twababajije intahe y'agakiza kabo, yuko bagize ukwizera gutuma bacika abana b'Imana. Bakuziriye ngaho i Burundi, ivya Yesu bavyumvise mu nzu zabo, bavyumva mu mashuri bagiye bariga, mugabo harageze igihe umutima wabo uratahura ngo sinshoboye kwigiza, nteza kwizera, baseruka imbere y'Imana batsindwa, basaba Imana kubatsindanishiriza, baca bacika abana b'Imana kubwo kwizera Yesu Kristo. Uyu munsi mwaho nyine baje bambaye, Imana ihabwe icubahiro, kubwo kwizera bacitse abana b'Imana. Naba tuvuga tuti abo nyene hamwe natwe dusanzwe twari tumaze kujamwo, dukwiye kubakira kuba tuvuga ngo ubuntu bw'Imana bwaraduserutseko kuko twizeye icyo Yesu yakoze ku musaraba, ko icyo cyonyene gishobora gukiza umwana w'umuntu. Imana ihabwe icubahiro. Verset 27, kuko mwese ababatirijwe kuba ba Kristo mwambaye nde?
mwambaye Kristo. Mu yandi majambo, kumwe Adamu yacumura agaca abona ubwambure, uko niko n'abizeye bambikwa ikanzu ariyo Kristo Yesu, n'ibimana ibarabiramwo. Imbere y'Imana tuje ntiraba amazina yacu, kuko amazina yacu ari mu Kirundi, ariko twebwe turabira muri Kristo Yesu. Nico gituma ushobora kuvyuka ukaduza ibiganza vyawe, ukanezerwa Imana yawe, ukumva ko umenga ubugingo ko buradudubiza muri wewe, ukumva amahoro, ukumva umunezero. Mugana genda kubwira harya andeo do Jésus wari kucukubita ikofe ry'Imana, wari kuvuga umenga uri kurivugana. Mais comme Jésus t'a déjà sauvé, kubera Yesu yamaze kugukiza, hari ibintu bikorana ijuru, kubera mpemu wayo ari muri wewe, uravuga bakumva, hagatangura imigenderanire yubakiye ku Yesu yakoze ku musaraba. Quelle grâce, ça c'est la grâce. Ubuntu bw'Imana butuma tuza imbere y'Imana tuvuga ngo uwo turondera ni nawe umukiza wacu, kubera kwizera icyo yakoze ku musaraba. Imana habwe icyubahiro. Abanyefeso 2 bakaba tubwira Janvier wakoze cyane. Abanyefeso 2:8-9 ngo ubuntu bw'Imana nibwo bwagize nte, nibwo bwabakijije kubwo girane, kubwo kwizera. Ngo navyo nyene ndagenda kubwire ntivyavuye kuri mwebwe, ni ingabire y'Imana. Murongo w'icenda, ntivyavuye kubikogwa kugira hoye kugira umuntu agirane. Baya si kwicungera harya, kwirarira n'ubwibone buhagaze ngo ega n'igihe natumye Yesu aza. Ahubwo bisigura iki? Ntiyagere umuntu bizoca no mu kanwa kiwe kwiyumvira ko Imana yo yaramushimye hamikira mukiza. Ahubwo Imana vyayihimbaye ikuravye, ikabona guhumana, ikabona urubanza, ikabona kudashoboye kwikiza, mu rukundo rwayo no mu kugoroka kwayo ikiraza muri Kristo Yesu. Yesu ayemera kubambwa kugira ngo nawe ukizwe umutima wawe. La bonne lecture de la grâce de Dieu uteza guhera kuvuga ngo ubucuti bwanje n'Imana buhera kuvuga ngo nakirije ubuntu kuko nashoboye kwikiza. Niyo majambo rero Paulo abwira Timoteyo ari mu gasho, abwira ati mugabo bambe Tito, ubuntu bw'Imana bwaraserutse kandi buzana agakiza. Icya kabiri nuko ubuntu bw'Imana buduha kwihana. Ubuntu bw'Imana bwatahuwe neza, bugushitseko, buragukonvenka, bukwereka umwanda urimo, bukakwereka n'ubwiza bushoboka hamwe wo kwihana. Ico tumavuga ayo majambo ku murongo wa 12 yavuze gute muri Tito 2:12 tubwira ngo butwigisha kugirana kwikunkumura uko tubaha Imana. Mene majambo buraseruka ku mutima wawe, bukakwereka kwikunkumura. Muramaze kubona umuntu ariwe n'umubu ntahindukira buke buke sa 80 degrees 90 degrees, ngo mbega ico kibaye n'igiki? Apfa kora umumushinze kwa menyo, ahindukiza urushi rwiwe asimbira kugira ante gukubita canke kwirukana wamo. Ngo iyo ubuntu bw'Imana bwase umutima w'umuntu ngo bumuha kwikunkumura uko tubaha Imana. Ariko ndagenda nabwira abantu benshi bitwaza ubuntu bw'Imana kugira bakora ivyaha. Vyatangushika mu ishengero ry'Iroma. Paulo abasanga ariko bavuga ngo ubuntu bw'Imana bwagwiriye aho icyaha cyagwiriye. Là où le péché a abondé, la grâce de Dieu a surabondé. Ati biragahera. Ati mbega twame dukora ivyaha kugira ngo ubuntu bw'Imana bugwire, ati biragahera. Mene majambo ubuntu bw'Imana yo bwashitse umutima w'umuntu neza, nk'uko Imana agomba ko tubutahura, bukwereka ingene wanduye, bukakwereka ingene umutima w'Imana ukwiteze kugira ngo wihane, Imana iheze kwakire. Nico gituma bitangurana no gutahura umutima w'Imana. Gutahura umutima nabisigura iki? Benshi iyo bacumuye ntibashaka kumenya ko Imana yababaye, bibaza ko Imana c'est un robot cyangwa ikintu cyumye kiri hano mu ijuru gusa ikunda gushavura. Imana yafise amarangamutima. Iyo umuntu yakoze ibintu bitahwaye n'ubugombe bwa, iramererwa nabi muri yo, kubera igomba ko ugaragaza ivyo yakuremeye ukakigenda ugakora ivyo nawe ushaka. Iragira umutima ubabaye. Iyo utawe umutima w'Imana utahura igituma Yesu yaje, kandi imbabazi ziwe ntazizanishe amajambo, akazizanisha kwitanga ku musaraba. Iyo wibutse ko Yesu yagiye ku musaraba akakira ivyaha bitari gwiwe bikaba ivy'iwacu, akavyishirako, bakamubishirako byose, akavyemera, akaca agenda akababazwa, agakubitwa, agatonagurwa, agacumitwa, akaca abwirwa n'amajambo y'amacurano n'abasoda b'Abaroma, nimba utakogwa ko ngaho nawe urafise ikibazo.
umutima w'Imana ntaho utahurirwa. Iyo ubonye Yesu abambwe bikagucikira filime, bikagucikira histoire, bikagucikira ibintu bisanzwe, umutima ntukogwe ko ntagire icyo wiyumvira, haba hari ikibazo mu mutima wawe. Iyo ubuntu bw'Imana bwashitse uguha kwihana, kandi ntushobora kwihana utabanje gutahura umutima w'Imana. Nicyo gituma muze murabe, nta muntu yihana icyaha akunda, ntibikunda. Nta muntu yihana icyaha ukikiryohererwa, ukirondera ubushima. Hari igihe umuntu ashima ubukerebutsi bwiwe, kumva ubukerebutsi bwiwe n'amanyanga yiwe biratandukanye. Ubukerebutsi n'amanyanga biragize nte? Biratandukanye. Hari igihe umuntu ashima ngene azi gucanganya abantu, agashaka kuntumbero, akayibaza ngo n'ubutawunere, kumbe so ubutawunere n'uguhona. N'uguhona. Umutima w'Imana wawe utahuye, wishira mu kibanza c'Imana Yesu ariko arabambwa. Icumu rya mbere, umusumani wa mbere, amajambo ya mbere, ibintu byose bimubako akuzi mu izina. Vyaha byose ayivise atana kimwe kivuyemo, na bimwe wibagiye. Byose akabibona, inda wakoroye, abana wishe, abo wivye, abo wabesheye, ingo wasambuye, akaboregwe, kurara muri kanivo, ibi byose watirije muri agritiriya nevyeme, biya byose ikakibibonete he. Inkwano z'abantu umuntu yarariye byose akabiraba ati kubita Yesu hoshura uko ndafise ishavu kucaje ujya mu mbwa kubera uko namufitiye ngomba kumwikwegerako. Iyo utaye umutima w'Imana uravuga uti sinzosubira hariye pfo, iyi gabo ndagiheba, kino gore ndagiheba, kino gituro ndagihagarika, aya majambo mabi ndayahagarika, kwambariza ubusa ndabihagarika, ntibimbereye kuko naraguzwe. Nibimbere ndakeneye guhuza n'uwo yambambiwe, ndakeneye gusura mu cyuti n'uwo yambambiwe, ndakeneye kubaho ubuzima bufite intumbero y'Imana, ndakeneye kugira ivyizigiro by'ubugingo budashira. Hari umutima w'Imana, Imana habwa icyubahiro. Iyo wihanye neza bitangwa n'umutima w'Imana. Benshi bihana kubera iki? Ivyaha birafise ingaruka. Hari umuntu twigeze kuba tubana aca yiba inka se, umva icuminga aba yagotse, baramuremera ati je nagiye kwihana, acaragenda yiruka, ngira nta na programme yasabye mw'ijengero ngo ndihanye n'ukuri namabaje dadi. Abantu babizi ati uyu mutipe niyihanye, gusa abajene bamucaniye amajambo y'ubumenga yagotse, mugo ntihanye kubera gutahara umutima w'Imana. Yihanye ko biraremereye, umuranga mutima aracyari charge, hajya yarindira akamaro umwanya, niyo yagiye kuza neza abanje kubwirwa Kristo Yesu. Ukwihana kuzima gutangura no gutahura umutima w'Imana. Abaporoti benshi twarabwiwe ngo kwatura ndacatura jewe, ndacatura. Ni wacatuza kanwa, umutima usigaye ucyubakiye ko ntacyo hinduye. Umutima wihana utahura Imana ingene imeze, irera nateza kwera nkayo. Yanga mpaye urukundo ndeza kuba ndiko ndarubeneficia, ndeza ndiko ndaba mu cyuti bwayo, ndiko nigenza bukoko. Imana yampaye ubuntu bwo kwitwa umuntu, yongera impishura Kristo Yesu umucunguzi wanje, ari we l'expression de l'amour céleste, niwe mvugo y'urukundo rw'Imana rwo mwijoro. Imana habwe icyubahiro. Ngo baca bikunkumura inkomezi nyinshi, kwanka n'ukwipfuza. Ubundi ikintu wifuza kibanza kugukwega. Iyo umuntu yifuza ikintu kiramukwega, mugabo kugira ngo ukwege nuko wakwezwe n'ikindi, ukwegwa n'umusaraba ukava mu isi mu izina rya Yesu. Erega hari ibintu biryoshye mugabo ataco bitumariye. Kwemegwa ko wambaye impuzu zakwiye, kwemegwa ko watopesheje, kwemegwa ko umenga uri umuntu atari inkuru mu kabari mugabo harimwe n'ibinyoma, kwemegwa ko umenga wewe urakerebutse ko gutuma amanyanga ko coraro bihejeje. Ivyo bintu biraryoshe mwirigara, mugabo mwijuru birababihira. Umutima wawe warakwiye kwiyumvira ku muremyi wawe kugira muhuze ubaho ubuzima w'Imana icyubahiro. Aho nivuga uti mwami ndi mwisi mbandanya kubaho kuko wabishimye. Aha twe turitegura kuri bonane, benshi baramaze gusenga inyama za bonane. Ntitwagiye muri deuxième mois, abantu base impemu ya planification, aha bari muri 31. Abantu babisiga kwati kaya kwavu kanje karuguru wapi sinzokajya na karo 31 para planifier neza. None rapport ya 31 izo bihagaze kuki? Hazoba hariko habiki kana ibishobisho zora amashengero azoba yuzuye, tuca tugira amatante menshi. Mugabo nagenda bwe dora twakira n'ababorewe, bumumenga vraiment birasaresha kutarangiza ushima Imana. Wahabaye iki? Ushima Imana habaye iki?
isi kigukwega nuko utarakwegwa n'umusaraba. Niba bavuze ngo kwikumura gukunda iby'isi bisigura ngo Imana yakurutiye ikiryoha cyo mu isi, Imana yakurutiye ibihimbaro byo mu isi, Imana yakurutiye ubugenzi bubi mugabo burimwo ikintu kibi. Renonce à la convoitise, la grâce de Dieu bien comprise, bien lue, gutahura umutima w'Imana neza kuguha kwihana icyaha. Imana ihabwe icyubahiro. Alleluia. Aha ndavuga ngo kugira ngo subirazo umurongo wa 12 kugira ngo babeho ubuzima bw'ubwenge. Verset 12 ngo tudahuguma ngo tugororoka tubaha Imana mu gihe cya none. Kubera iki? Twararonse umutima wacu turawutahura tuca turihana mena hace haza yani mastandard ukundi kubaho kundi. Kuko le monde irafise des leçons yaduhaye. Irasa mastandard atubwira. Iratuzi ingene twese ingene babaho. Ariko nagenda habwira hari ukundi kubaho kw'abantu bashasha muri Kristo Yesu. Imana ihabwe icyubahiro. Alleluia. Ubuntu bw'Imana yabutawe neza buguha kwihana, kandi ntushobora gutahura kwihana neza udatahuye umutima w'Imana. Imana yese muri Yesu Kristo kiramuhana ku musaraba mu gishingo cyacu, mugabo kandi ntushobora kwanka ivy'isi utabanje gukwegwa n'urukundo rw'Imana rwagaragariye ku musaraba. Imana ihabwe icyubahiro. Nizere ngo abantu bose bari imbere yanje n'abazonyumva kuri internet, igituma urondera Imana, igituma uvuga ngo narihanye, ube wihanye kubera gutahura umutima w'Imana. Ntube wihana kubera ko wavuze, abantu barusha bashaka kuvuga, ariko uzube wavuze ngo Mwami Imana, urukundo guha umutima se ku mwana w'umuntu ni wo watumye jewe nihana. Nico gituma mbandanya ngenda nezwa nanka ivyo tuma mpumana. Kandi Imana ibishimige cyane gose. Alleluia. Verset 13 umurongo wa 13 hatubwira ikintu cya gatatu kindi gikomeye cyane muri ico gice. Batubwira ngo twitege ivyizigiro vy'amahigwe no kuzoseruka kubwiza bwande bwa Yesu Kristo. Niwe Mana yacu kandi niwe mukiza. Imana ihambaye cyane. Bisigura iki? Umuntu atahura neza la grâce de Dieu aba afise l'espérance de la vie éternelle, afise la pensée céleste, afise ivyizigiro vy'ibihoraho. Naho tubana kuri avenitelle, naho dukane kuba vy'Imana kanaka, naho tuvukana, naho dukorana akazi kanaka, ukubaho kwiwe yifata nk'umunyejuru. Ega nagenda babwire biragoye kubwira umuntu w'umurundi yisonzeye mu isi cyangwa sindaza ikarakora bimuruhije kuvuga ngo ro mwijuru, kuko ubuntu menga turahanye niho tumanwa ya munini. Muga ko umuntu atahura neza umugambi w'Imana, twebwe twitwa ingenzi, turabaha mugabo tugiye tuzomara igihe kirekire saha. Nico gituma twitega ngo nakarashobora gutaha umwanya n'umwana hatagwaye. Mwise ko tubitse umutama ngaha, nahe twebwe abarongozi banyu tuzogirane tuzotaha. Kandi nta kintu kimwe cemeza yuko hasigaye iminsi myinshi. Ika hari ubwiza, nta numwe akizi, kuko umuresi Imana yarabihishije. Bisigura ngo twitega ubuntu buduha ivyizigiro by'ubwenge budashira. Kubera iki? Kuko yadukuye ko urubanza rwe bidashira, aca dushira mu rutonde rw'abantu bagenda mu isi bafata ingingo z'abanyejuru, kuko bitega kuzogera mu ijuru niho ivyabo bibarizwa. Yesu ahabwe icyubahiro. Imana ihabwe icyubahiro. Alleluia. Nukuvuga ngo ubuzima bwacu buhagaze ngo twebwe turizeye yuko by'ukuri ubuzima bwacu bwarahariwe, kandi ko bwahariwe dufise kuzobandaniriza mu ijuru, kuko kandi turiteguye yuko ari cyo kibanza tuzobamwe kubw'ibihe birebire bidaharurika. Ubuntu bw'Imana buri bwa gatatu butahurwa no kuvuga ngo narahariwe none ndo mu ijuru. Imana ihabwe icyubahiro. Ninde afite ibintu byizigiro kayemwe? Qui est avec moi? On est ensemble. Apparemment c'est pas tout le monde. Ndabona ko atari bose. Ivyizigiro by'ubwenge budashira nivyo bituma ufata ingingo zibereye, izitabera ukazireka. Kuko uzi yuko wewe naho uri kurondera kuba hano ku isi mu buryo bwiza, umenya yuko igisagara cyawe gikuru lawu ivyo wowe babibazwa ni mu ijuru. Imana ihabwe icyubahiro. Ingingo mfata ndazifata nk'ufisi yari karagenda. Imana ihabwe icyubahiro. Ntitunezerwe n'isi. Isi tuyibera ko ikimazi, ntitwaje kuyirya. Isi ntihera kandi isi irahenda, kandi isi irahenda, iri mu ruhendo rwinshi. Imana idufashe cyane gose. Ubuntu bw'Imana rero buduha ivyizigiro by'ubwenge budashira. Abafilipi 3:20 atubwira ngo twebwe iwacu ni mu ijuru.
niho twiteze umukiza wacu ko azova. Niwe mwami wacu ninde? Ni Yesu Kristo. Yesu ahabwa icubahiro. Ni ukuvuga ngo ubuntu bw'Imana buduha ivyizigiro by'ubugingo budashira, bukaja buduha kumenya ngo uko tubaho, uko dufata ingingo, uko twigenza, dufata ingingo, dukora bitandukanye kubw'iyo turiko turagenda. Nico gituma l'intérêt bijya bikuryohera mu mutima wawe, bikwiye kuba vyabanje kunezereza umutima w'Imana. Quatrièmement et dernièrement batubwira ngo ku murongo wa 14 verset 14 batubwira ngo ubuntu bw'Imana rero butwereka yuko twaremewe twongera dukirizwa intumbero y'ibikorwa vyiza. Laba verset 14 batubwira ngo yatwiguze kugira ngo aducungure twagihejeje, adukure kw'ivyo twagabitanije byose twagihejeje, kandi ihumanura ubwoko ngo bube ikibari ciwe twagihejeje, ngo bagwanishaka ry'ibikorwa vyiza. Kubera iki? Imana mu rutonde rwayo igomba gukora icyiza hano mu isi, mwe igomba kuyikoresha umwana w'umuntu. Ba bantu bayimenya batahura ko Imana ari umukiza, barihana kandi barizera, ikabaha kwakira imbabazi mu mitima yabo, bakaba ariko bagenda mu buzima bwo kuyishimisha ibyo bafata ko decision. Abo bantu kubaho kwabo kwa misi yose bafise ibintu mu isi bajejwe. L'église doit être responsable mu madomero atandukanye hano mu isi. Kuba responsable siko navuga kugwanira ibiti muri leta, ab'Imana izobiha barabigendamo nta kibazo. Mugani ko nabwira yuko naho wowe ufise inzu ukora mu nkukozi wo mu nzu, aho hantu Imana yahagutumye. Naho yo gutwara ishyirahamwe kanaka ryo umuryango washaka, Imana yahagutumye. Naho usanga ukora ku ishure kanaka, Imana yahagutumye. Naho usanga wahawe ingabire ishengero ritanazi, Imana yaguhamagaye. Bisigura ngo hari ishaka ry'ibikorwa vyiza abera b'Imana bahamagariwemwo. Imana habwa icubahiro. Bagwana ishaka, barondere kwama bakorera Imana. Rero ikibazo twagize tura mu mashengero kenshi, benshi bahera hajya baza gukorera Imana mu ishengero batarakira n'ubutumwa bwiza mu mitima yabo, bakaca baronda ko bijye bikorwa vyiza vyobaviramwo agakiza. Erreur doctrinale, ikosa mu byo twizera. Ariko ishaka ry'ibikorwa vyiza ubihabwa n'umunezero ufise wo gushimisha Imana ko yaguhaye agakiza ku buntu. Gomba wubake inzu z'imfuvyi zo ku isi yose, urihe minervare z'abana bose batishoboye muri ino si nzima y'Imana, ntuzopfa ukuye ku rubanza rwe bidashira. Mugabe ivyo mvuze nyene urashobora kubikora uri kushima ko Imana yaguhaye agakiza ku buntu. Ivyo ntuzopfa bivuyemo kubera iki? Ubihabwa n'ishimwe ufitiye ku Mana. Bagwana ishaka ry'ibikorwa vyiza. Lozele iva mu rukundo rw'Imana. Lozele ishaka riva mu gushimisha Imana ko yaguhaye agakiza ku buntu. Yesu ahabwe icubahiro. Alleluia. Ubuzima bwawe rero twiye kubusuzuma ukarondera ingene wewe ubaho ubuzima bugaragaza Imana. Imana agomba kwiyerekana mu muntu bwayo biciye mu bantu bayimenye. Jewe wewe ufise iki? Ufise imodoka, ufise parcela, ufise amafaranga, ufise umushahara, ufise impuzu nyinshi, ufise ibintu vyinshi mu buzima bwawe vyoshobora kuba ikiraro cyo gushimisha Imana mu mitima ya benshi. Yesu ahabwe icubahiro. Imana ahabwe icubahiro. Nico gituma twizera ngo abantu bari ngaha muri Minerva mu Kigobe mudukundiye, ni mwebwe mwateza kuvuga ubutumwa bwiza aho mukora. Kuko hajya ukora jewe nje mbanza kudodora, babanza kumbaza hari keto zanye ngaha use rendez-vous na nande urinde userukira ishyirahamwe iriye. Mugabo wewe bakikubona umukozi ujya araba kuri portail acayugurura, ugiye mu bibiko naka acayeza ngo ibintu mukorana acayugurura, bisigura ubutumwa bwo kukazi bugwa n'abahakora. No mungo nuko nyine biragoye ko nzakubwira ubutumwa bwiza madamu wawe canke umukozi wawe canke abantu toze mu nzu batabukumva cyangwa batakubonyemo. Imana habwe icubahiro. No kuvuga ngo ivuga butumwa ni iry'abanyeshengero ubwabo, bivaye naho bakorera, naho birigwa, aho manuma ya muremure, abagenzi babo nibo babwira ubutumwa bwiza, kubera yuko hariho ubucuti bwotuma buvugwa. Mugabo kandi muri rusange nk'isengero ni turi responsable yo gukora ibikorwa vyiza bituma ubutumwa bwiza bushika kure. Aho udashobora gushika tuca turika y'abantu Imana babihamagariwemwo bita aba missionnaire.
abantu bumva bova iwabo bagenda mu yandi mahanga, bagenda mu bindi bihugu, namwe duhora tubereka ngaho imbere ngo baragiye, bajya bagenda kubwishengero barungitse, kuko ntawe uvuga ngo genda muri Kenya, muri Sudani cyangwa muri Senegal cyangwa ahandi, kuko hajya hagenda Imana yabihamagariyemwo. Kumwe abo twagiye turumva bita ba Stanley na ba Livingstone baje ngaho i Burundi bavuye mu Bwongereza, bakaba bavuye muri Afrika y'Epfo n'amaguru bagaca muri Zambia za Lesotho bagashika ngaha mu Ruziba hamwe tuwita kuri Rwarubuye, kandi baje n'ubutumwa bwiza. Uko niko twizera ngo abera iyo bariko bagwanisha ibikorwa byiza bafise umutima wo gutahura ngo erega jewe hari ibintu ntabikoze ataho bikora, hari ahantu jewe ntashitse atamuntu yabashika, hari abantu jewe bumviza jewe batokumviza na pasteri, hari ahantu jewe nshika bakaca bumenga baragiye kumbona, aho nyene niho jewe novuga amajambo y'ubutumwa bwiza kandi bovyumva. Aho niho nshobora kuronka nkatanga imfungurwa ku batadifise, nkatanga impuzu ku bagenda gusa, nkashobora kuvuza umuntu ataronse ingene yivuza. Aho niho tusha tugenda twese turiko turagwanisha ibikorwa byiza, uko dukore kwa ciza c'Imana cerekana umutima w'Imana. Abo bantu imitima igenda iroroha buke buke, baze baheze bakire n'ubutumwa bwiza, ni waronka akagiye kubashikiriza. Yesu ahabwe icyubahiro, Imana ihabwe icyubahiro. Haleluya. Nico gituma nizera bene data, bajya abantu bakiye ubuntu bw'Imana neza. Icya kane, batahura ngo hari ibikorwa byiza twahamagariwemwo, kandi ibyo tubikoreshwa n'ishimwe n'ubushobozi bwa mwemu, tukatugiye n'umwe wese ahatumbereye, tuca twisanga twaba ineglize responsable, apana ineglize gukonsoma. Ni eglise iza kwakira ivy'Imana mu nyigisho, mu maseminere, mu ndirimbo n'ibindi byose bitandukanye, ikacisohoka ngaha muri zino mpome zine, ikacigenda abakenzi aho bubatse, abagabo aho bubatse, aho bakorera, aho biga, imiryango yabo, abagenzi babo, tukadusanga tuko tugendagenda mw'isi nk'abera b'Imana bafite ikintu bariko baramarira Imana muri yasi ya none. Yesu abahezage cyane gose. Ndangiza, gendera mu kwakira umutima Imana kugaragaje ko muri Yesu. Gendera mu kwakira umutima Imana ifise ku buzima bwawe. Gendera ugira ahantu umutima wawe wama wumva ko ukeneye kuganira n'Imana kubw'igikorwa Yesu yakoze ku musaraba. Mushimire mu ngeso. Iyumvira uri aho Imana icyo mu ngeso. Niryo ryambe, nibwo mutima wa mbere Imana igomba kwigaragazako. Nk'uko yagukoye, igaragaze nk'uwakowe. Imana ihabwe icyubahiro. Gendera mu bikorwa byiza bigaragaza umutima w'Imana mu isi. Gumana ibyizigiro by'ubugingo budashira. Yesu abahe umugisha gose. Murakoze. Turashobora kubyaguruka bene data. Turaguhaye icyubahiro Mana yo mu ijuru. Ni wewe wenyene ushobora kwihumanira ubwoko bwo mu isi. Turi hano ko twahamaniwe n'amaraso yawe. Turi hano kubera cyacu cy'amaraso y'imwe birakiva. Turi hano kubera ryacu muri 10 hakavayo amazi n'amaraso muravuga wawe. Turi hano kubera ko wabwiwe ya majambo ukayihanganira, ko wa musaraba wawukorewe ukagwa hasi ukavyuka ubandanya ufise. Turi hano mwami ko ubuntu bwawe bwaserutse mwami. Turagomba ngo tutahuze uwo mutima ufise. Turagomba ngo tutahare umutima ufise muri Kristo Yesu. Igihe wamubamba, ntituba abanyedini, ntituba abantu mwami baraba ibintu nk'aho umenga ni reresi ya kahise, ahubwo dufatane n'umutima wawe Mana. Haleluya. Amen. Imana kuganza umutima wawe kugira gukunda. Shima Imana mu majambo yawe. Shima Imana mu majambo yawe. Uti mwami ubuntu bwawe bwaraserutse kuri jewe. Ibuka abantu wavuye. Ibuka isoni wahozemwo. Ibuka kwivanga kwawe. Ibuka akabarage kawe. Ibuka kugendera mu bahabara kwawe. Ibuka mu busamanyi bwawe. Ibuka kwiyanduza kwawe kwa kera. Muduzi higanda cyawe ubwira Imana uti warakoze. Umutima wawe ntusamare. Umutima wawe ntusamare. Umutima wawe ntusamare. Bwira Imana. Oh, akanwa kawe karagomba kuguruka. Vuga.
ndabana na Yesu abambwe ku musaraba, bana na Yesu abicaye ku ntebe y'inganji. Bwira utereka ndi hano kubera ko wancunguye, kubera imbabazi wampaye. Shima Imana, shima Imana, shima Imana ku mbabazi yaguhaye. Shima Imana. Uti narahariwe. Haleluya. Umutima wawe wiyumvire ku Mana, wiyumvire ku Mana, wiyumvire ku Mana, wiyumvire ku Mana. Ego Yesu, ibyo turabyizera, ibyo turabyizera Mana, ibyo turabyizera Mana ko turi abana bawe, ibyo turabyizera ko turi abana bawe, ibyo turabyizera ko turi abana bawe. Mana turaguhaye icyubahiro cyose Mana. Nimba ari ahantu wumva uri kuraregwa imbere y'Imana, ndagomba dufatanye nawe, ndagomba uhagarike, ufate ingingo muri no mwe nyene kwihana, uhagarike, ufate ingingo, utiki nikimbereye, utiki sigwanje, utiki sumugabane wanje, ukini kijanye n'iconi, nikijanye niyo ngiye. Ihane, hagarara, hagarara, fata decision kubw'ubutumwa bwiza, kubw'amahoro wandikiwe, kubw'umunezero, kubwo kubaha Imana no kwinezerereza. Hagarika ikitubona kitabereye imbere y'Imana. N'akaryo kawe, irukana, irukana, tegeka icyaha, tegeka icyaha, sezera Satani, sezera Satani n'abadayimoni. Bwira Imana uti nagomba kuguha icyubahiro muri no domaine. Mana ndaguhaye icyubahiro cyose Mwana. Ndakwetse umuntu wese Mwami ariko arasenga, ndakwetse umuntu wese ariko arihana. Ubushobozi bwa Mwami mushoboze, mwemera mushoboze, amwirure, amuhe ubwenge, amuhe inama nziza mu izina rya Yesu Kristo. Amuhe guhagarika ikitanezeza umutima wawe Mana. Yesu abwi icyo cyose Mana. Haleluya. Nimba hari igikorwa wahagaritse kubw'imvuye canke iriya, nimba hari ibikorwa ariko urashyira ku mutima wo gukora, bimwe ariko urabitinya, ibindi ubishira kuri ejo hirya ejo, ubishira muri kaza kakure, ariko n'akaryo kako kagashobora cy'Imana mu ngabire no mu mpano. Mu izina rya Yesu Kristo, ari byo guhanuza, genda uhanuze, ari byo gusabira uruhusha, genda usabira uruhusha, ari byo kumenyesha, genda umenyeshe. Tangura gukorera Imana, tangura gukorera Imana, ubwo ngo bagwanisha akagira ibikorwa byiza, ubwo gushimisha Imana yabakije ku buntu. Nimba ariko bikurashyira hasi, duga duga duga, fata ingingo yo kwiyangaza, iyemeze, shiraho urutonde, genda wandike, genda wandike, genda wandike, genda wandike, genda wandike, shiraho urutonde. Uraheranya Imana, Imana yifuza kuyicura mu bikorwa byiza, kugira ngo icyo Imana yakoze gire kirashyikira abantu biciye mu bikorwa byawe. Haleluya. Turaguhaye icyo cyose Mana, turagushimiye cyane ku butumwa bwiza bwadukijije no ku nyigisho Mwami. Ubuntu bwashiye kuganza imitima yacu mu izina rya Yesu. Amen. Nimba umuntu ari hano atarakira agakiza, twavuze ngo ubuntu bw'Imana butangurira hehe? Kwakira imbabazi z'Imana kubw'ibihe byose. Niho useruka imbere y'Imana mu kwera no mu kwizera, ukaboho gacika icyaremwe gishasha. Uri hano tuza gusaba uduze ikiganza cyawe hano, wakira ubugingo budashira, ubohoke, uharigwe. Uri hanze, uri kuri internet, uzobona telefone, ariko ndagomba ngo ntugendagende muri ino si y'Imana utaraharigwa ibyaha. Ukeneye kwihana, ukeneye kubohoka mu izina rya Yesu Kristo. Imana igerere muri wewe, iguharire, ugire icyaremwe gisha, ube kwisubisa ubugingo budashira mu mutima wawe. Uduze ikiganza cyawe dufashanye, uduze ikiganza cyawe nimba utarakizwa, nimba utarakira imbabazi z'Imana, nimba utarabohoka. Sinda ubwoba, ndazi ko hari ibintu biraguca mu vyumviro, hari ibintu biraguca mu ndabizi, ariko ibyo nyine ubineshesha kwizera, ubineshesha kwihana,
ubinesheje kuva mu cyaha, ubinesheje ingingo, ubinesheje ubushobozi bwa mpwemu. Mu izina rya Yesu gito, Imana yashaka umutima wawe. Data aragushaka, Data arakuzi, Data arakuzi, aragomba kugukiza, aragomba kuguharira, aragomba kukubohora, aragomba kuguha imbabazi ziwe, aragomba kugukiza, aragomba kugira icyaremwe gishasha. Uduze ikiganza cyawe aho uri, uneshe ubwoba, uneshe ubwoba, dufashanye mu izina rya Yesu. Uduze ikiganza cyawe, uduze ikiganza cyawe, uduze ikiganza cyawe. Murakoze. Turaguhaye icyubahiro Mana yo mw'ijuru umwanya waduhaye w'ijambo. Turasaba umugisha ku ishengero ryawe Mwami, urikomeze, ushe kugicarikana hamwe nawe mu nganje yawe Mwami, ushe kurikoresha mu byo bariko barakora mu isi. Uduhe ubushobozi n'ubwenge bwa mpwemu, nawe ushe guhabwa icyubahiro mu izina rya Yesu, amen. Murakoze. Yesu abahezagire gose, mugire umunsi w'Imana mwiza.